imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1924 isi ntiyizera ko umuntu wa mbere yabonetse ku mugabane wa Afrika. Vyose vyagiye guhinduka igihe umushakashatsi Raymond Date yagwa ku bisigarira by'umuntu byari bimaze imyaka yaba 2 miliyoni n'igice. Bamaze kubijana muri laboratoire basanze ari umwana w'imyaka 3 maze bamwita enfant de Tongue kubera yatowe mu gace ka Tongue muri Afrika y'Epfo. Uyu mwana Tongue yari mu bwoko bw'abantu ba mbere biswe Australopithecus africanus, niwe yatanze inyishu zose ku bibazo byibazwa bijanye n'inkomoko y'ikiremwa muntu. Kuva ico gihe vyemejwe ku mugaragaro ko Afrika ari ngo vy'ikiremwa muntu, ndetse n'abari basigaranye amakenga yagiye guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1974 igihe umushakashatsi w'umupaleontologue Donald Johnson yagera muri Ethiopia maze haronka ibindi bisigarira by'umuntu bahaye izina rya Rusiya. Uyu mugore Rusiya yari mu bwoko bw'abantu biswe Australopithecus afarensis, yabaye muri Afrika y'ubuseruko mu myaka miliyoni 3 ziheze. Vyari bitangaje kubera ko 40% by'ibisigarira bya Rusiya vyaratowe maze babona gahanga, uruti rw'umugongo, amagufa yo mu maguru n'ibindi bice. Bwari ubushakashatsi bukomeye kubera ko vyanerekanye ko uyu muntu Rusiya yatambuka neza ku maguru abiri, ivyatanze inyishu zitari nke kubibaza igihe kiremwa muntu coba caratanguye gutambuka n'amaguru abiri. Muri Afrika y'Epfo na Ethiopia siho honyene hatowe abantu ba mbere babayeho, no mu bindi bice bya Afrika baratoweyo, aha twavuga Tanzania, Kenya na Chad. Nubwo kuno kuri gufatiye ku bimenyetso kwari kubonetse kwavyoye ibindi bibazo byibazwa n'incabwenge z'abanyafrika harimo Sheikh Anta Diop. Niba Afrika ari ngo vy'ikiremwa muntu, ni kubera iki batubwira ko Afrika atakahise ifise? Ni kubera iki batwigisha Home, Ubugiriki, ubuseruko bwo hagati canke Moyen-Orient? Ni kubera iki batwigisha Europe ariko Afrika bakayibagira? Sheikh Anta Diop yageze kure ndetse avuguruza batemera ko abafaraoni zancabwenge za kera za Egypte zubaka amapiramide barabirabure. Uyu mushakashatsi intwari Afrika itazopfa yibagiye ntiyatahura ukuntu Afrika isuzugurwa kugira naho bayaka kahise kayo bakakitirira iyindi migabane. Ubuzima bwiwe yabumaze agwana urugamba rwo guhesha iteka Afrika yirabura mu kuyisubiza ikibanza yari yaranyazwe ingo vy'ikiremwa muntu, umurima wa Eden. Muri video y'uno munsi ndagushikiza amateka ya Sheikh Anta Diop, umushakashatsi w'umupanafricaniste. Diop yavukiye muri Senegal ku igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1923 mu gace ka Tieutu. Yakuze ari umwana ashaka kumenya byinshi, yiga afise umwete udasanzwe, ivyatumye aronka bourse yo kuja mu gihugu c'Ubufaransa. Hano hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1946 muri kaminuza ya Sorbonne muri ico gihugu. Yiyandikishije mu vyigwa vya filozofi, ariko mu nyuma yiga nibijanye na kahise, indimi, Egyptology canke kahise kihariye ku gihugu ca Egypte. Yiga kandi physique nucléaire hamwe na chimie. Gufatanya ibi bintu byose byamutumye atahura neza inkomoko y'ubwami bwa Afrika, ubwami bwo mu myaka yo hambere. Teze yiwe ya doktora yashimikira kuri Egypte, ashakashaka uko abantu bubatse amapiramide bari bameze, maze aza gusanga barabirabure nkatwe. Ibintu byatumye doktora yiwe inegurwa n'abazungu, mbere agira ikibazo c'umukurikirana muri ibi bikorwa byiwe, uwo twita umusuperviseur. Egypte ya kera ifatwa ko ariyo yabyaye ubumenyi bwose mubona muri iyi si, twarabivuze mu yindi video. Rero abazungu nibari bakeneye umuntu yerekana ko mwirabure ashoboye gukora ibikorwa n'ubisi y'uno munsi dashobora gutahura kubera ko biri mu bwenge bwinshi n'amayobera. Mwibuke kandi Afrika yo muri ico gihe yari mu bukoroni, aho twafatwa nk'abaja badashoboye no kwiyumvira. Sheikh Anta Diop yarazanye ubushakashatsi buderanje abazungu, ariko aragwana urugamba gushika asoma igitabo ciwe ca doktora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1960.
amaze amashuri mu Bufaransa yasubiye muri Senegal ashikira muri Université de Dakar mu nyuma mbere yahavuye imyitirira ndetse ashinga na laboratoire yo kwiga ibisigarira by'amagufa y'ibinyabuzima ukamenya imyaka bimaze hakoreshejwe ubuhinga bwa datation du carbone 14. Sheikh Anta Diop yashaka kugarukana Afrika y'ubumenyi, Afrika ishimikiye ku bushakashatsi nk'uko byari bimeze muri Egypte mu gihe c'abafaraoni. Muri iyo myaka kandi igihugu ca Senegal catwagwa na Sédar Senghor, nawe yari incabwenge umufilozofe, akaba ari nawe yanafunze umuhari Negritude, umuhari wahimiriza abanyafrika kwemera ico bari kandi bagashimishwa no kuba birabure. Sédar Senghor yarashaka ko umunyafrika yigenga ariko atirukanye inyigisho z'abazungu, ibyari bitandukanye na Sheikh Anta Diop. Uyu we yabona ko Afrika itazigira yigenga mu gihe itazobiramenya kahise kayo no kugendera kuri amateori y'abanyaburaya, amateori asuzuguza umwirabure. Sheikh hampande y'ubushakashatsi bwiwe yaranaterera mu byumviro byotuma Afrika yigenga muri byose, haba muri politike, mu butunzi, mu bushakashatsi no mu bindi bisata. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1980 Sheikh Anta Diop yari umuntu yubashwe ku isi, yaratumigwa agatanga amakonferanse ku mpande zitandukanye z'isi, ama interview menshi agerageza gusigura neza ubushakashatsi bwiwe bwaderanje ibindi bihugu na cyane cyane abanyaburaya. Hano hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1985 interview yaciye kuri televiziyo for the people muri Leta Zunze za Amerika. Sheikh Anta Diop yasiguriye abari ngaho ukuntu Afrika ari ngo vyikiremwa muntu twita berceau de l'humanité. Sheikh Anta Diop yatangiye asigura ukuntu ikiremwa muntu cagiye gitera imbere mu miterere yaco, ico bita evolution, kuva kuri Australopithecus yabonetse mu myaka iri hagati y'imiliyoni 2 na 4 gushika kuri Homo sapiens yabonetse mu myaka 300 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri iyi presentation yiwe yerekanye ubwoko butandatu bw'abantu bose babaye muri Afrika, ariko bamwe barapfa kuri uyu mugabane bakimukira ku yindi, ibyatumye bahindura urukoba maze bitanga ubundi bwoko bw'abantu harimo n'abazungu. Muri ubu bwoko harimo Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neanderthal hamwe na Homo sapiens. Sheikh Anta Diop yarabandanije agira ati aba bantu ba mbere babonetse muri Afrika mu gice ca Kenya, Tanzania, Ethiopia na Afrika y'Epfo ntibari bameze nkatwe buno munsi, bagiye batera imbere kuva mu bwoko bwa mbere gushika ku bwoko bwa gatandatu ari wo muntu buno munsi. Ubwoko butatu bwa mbere ntibwigeze bugira ubushobozi bwo gusohoka Afrika, bagumye hanyene kuri uyu mugabane. Sheikh Anta Diop yerekanye kandi ubundi bushakashatsi bwakoze ku bisigarira by'umunyafrika tigeze asohoka uyu mugabane, uyundi abo wasohotse aza guhinduka umuzungu, uyundi akaba umunyafrika wuno munsi. Yerekanye neza ko umuzungu yavuye mu mwirabure yabaye butakaza igice kinini ca melanine, iyi melanine duhura uko bagwirabura. Iyi melanine rero yagiye gutakara igihe uyu munyafrika yisanga mu bihugu bya Buraya hakanye, maze umubiri wowe wisanga utagikeneye melanine nyinshi yamukingira izuba akiringaha ku mugabane wa Afrika. Iyo umuntu ataza gusohoka Afrika nta bwoko bw'abantu badasangira uko baba bahari, twese tuba turabirabure. Sheikh Anta Diop yakomeje asigura ko muri Amerika habonetse ibisigarira vya Homo sapiens gusa, ubundi bwoko ntibwigeze bushikayo, naho ku yindi migabane Europe na Asia harabonetse ubundi bwoko nka Homo erectus na Homo de Neanderthal, hakiyongera ko na Homo sapiens, kandi aba bose baje bava muri Afrika baciye muri Detroit de Gibraltar na Canal de Suez. Iyi ni teori ya monocentrisme canke monogenetique yari ishigikiwe na Dr. Sheikh Anta Diop. Yasigura ko umuntu yakomotse muri Afrika, ariko harabonetse abandi benshi bagwanye iyi teori bazana izindi zivuga ko abantu bakomotse mu mihinga itandukanye y'isi. Iyi ni teori yise polycentrisme canke polygenetique. Iyi teori ni inasumbasumbanya ubwoko bw'abantu, ivuga ko hari ubwoko busumba ubundi, ari naco gitima yashigikiwe na benshi kubera ko vyabaho ububasha bwo gucinyiza no gutoteza ubundi bwoko na cyane cyane ubwoko bw'abirabure. Sheikh Anta Diop byaramugoye kwemeza isi ko abafaraoni barabirabure. Ibi byari bihambaye kubera ko kwemera ko umwirabure yashobora gukora ibintu umuzungu adatahura cyasa n'igicumuro c'inyanduruko. Sheikh Anta Diop baramugwanije. Abahinga mu vya kahise, aba anthropologue b'abazungu bazana yandi mateori avuguruza ubushakashatsi bwa Sheikh Anta Diop, ariko byarangiye abatsinze kubera ko gushika nuno munsi siyansi iremeza neza ko abanya Egypte bico gihe
bamwe bagize uruhara rukomeye mu iterambere ry'isi tubona no munsi barabirabure. Sheikh Anta Diop yerekanye ko ishusho canke design nyayo y'ubuhangange bwa Egypt yabonetse ku mufarawoni Djoser yatwara ingoma y'ubwami bwa Egiputa. Hano hari mu myaka 2800 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Iki gihe kandi iterambere ry'abagiriki ntiryari bwabeho kubera ko hari mu myaka 2300 imbere y'uko abagiriki bagira igicapo ca mbere c'iterambere ryabo iki twita civilisation Greek. Kino gihe ibiharuro canke matematike, ubumenyi mu by'ubuvuzi canke medicine vyose byari bihari kuri iyi ntwaro y'umufarawoni Djoser. Hari ikindi gihambaye abanyafrika dukwiye kumenya. Sheikh Anta Diop muri iyi presentation yiwe yerekanye ko icumviro c'Imana imwe rudende canke ibi bita monotheisme navyo nyene vyakomotse muri Afrika bizanywe na Faraoni Akhenaton. Uyu ni nawe wa mbere yatanze iciyumviro ko Imana idakwiye kugira igishushanyo na kimwe. Hano hari ku ngoma igira 18 hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 353 n'igihumbi kimwe n'amajana 336 imbere ya Yezu Kristo. Aha hari kera imbere y'ivuka rya Musa avugwa muri Bibiliya, ndetse na Bibiliya ubwayo ntiyari bwabeho. Ariko rero nubwo Sheikh Anta Diop yamaze ubuzima bwe bwose agwanira urugamba, abo yagwaniye basa naho batemera buno bushakashatsi bwiwe. Abenshi barisuzugura bakibona nk'abantu atacu bashoboye bari munsi y'umuzungu. Benshi barirengagiza kahise kabo bagaha agaciro kahise kabandi. Yamara Sheikh Anta Diop aravuga ati nta bwoko bw'abantu na bumwe bwigeze bwibagira kahise kabo bwigeze butera imbere. Niba dushaka ko Afrika ikomera, dutegereza kumenya iyo twaje tuva, dutegereza kumenya kahise kacu, tukirinda gufata ku mutwe no kugendera kuri kahise kabandi babandi batwemeje ko Afrika atakahise ifise. Sheikh Anta Diop yaragize uruhara rukomeye mu ivuka ry'imihari haranira iteka rya Afrika. Aha twavuga Afrocentrisme na Panafricanisme, yigisha kumenya no kubungabungira gitwasigiwe na basokuru batwitangiye, maze bikadufasha kugira ku bwigenge nyakuri. Niba ukunda ibiganiro byacu binyereke muri commentaire. Raba ko wafyonze subscribe canke suivre, kandi wibuke gufyonda like canke j'aime. Unasanga izi video bagenzi bawe maze bakomeze kwironkera ubumenyi badashobora gutora handi vyoroshe. Tuzosubire mu bindi biganiro.